ndibuka umunsi ndakubona nabaye nk'inkumbi ivanye umwana wamuritse umuco muri je umutima wanje utaha ibishimo. Yeah, Shield King. Mukobwa utujura igitangaza, yeah. Abahungu bose urabasamaza, yeah. Ku mutima wanje nguma nibaza. Yeah, this is your wizking. Yes, of course. Ini Amipro Show257. Remember kugira subscribe, share na comment kugira ngo uwa mbere kuzarakurikirana ibikorwa byose dushira kuri Amipro Show257. My name is Amipro the MC, the electricity. Ini Amipro Show nkuko muri ko murabibona imbere za kamera za Amipro Show turi kumwe n'imisoro ibiri, turi kumwe wizking, turi kumwe kandi na L King, bose nabaririmbyi bahano mu gihugu cy'u Burundi bakeneye gufashwa kugira ngo bashike ku ndoto zabo. Muri kano kanya mu nkundire nshobore kubakira ndahera kuri wizking. Karibu sana kuri Amipro Show. Ya ndagushimiye cyane kabisa. Meze neza? Ndashima kabisa Imana. L King, mambo vipi mzee? Poa sana mzee. Safi kabisa, ndashima Imana. Mwakoze cyane kuduha kajyo. Ndashaka kumbura imbere yuko tuganira ku ndirimbo mwaje mutuzaniye, indirimbo mwise kure, indirimbo mwakoranye muri babiri, L King na wizking. Ndashaka to ku muntu atabazi umwe wese afate umunota umwe wo kwidondora. L King ninde yatangiye music byari nijyari yumvise yo kafise impano nijyari inje muri kare ya music y'u Burundi. Turera kuri L King hama tubandanye kuri wizking. L King amazina nyakuri Twandikomana ili. Bon, natangiye kumva nkunze umuziki nkiri umupeti muto niga 4e année primaire, ariko officially natangiye kuja muri studio hari fin 2014. Mugabo ntago vyari novuga professional. En fait na je professional muri début 2018 niyo natangura rero gusohora indirimbo yanje. N'indirimbo yanje ya mbere iri kuri YouTube ni ya 2018 mu kwezi kwa kabiri no yasohoka. Yes. Wizking. Ya amazina yanje y'ukuri nitwa Manirambona Claude. Naje muri music kubera na Ufise talent kandi nabijemo nabi ndabikeneye cyane. L King n'umuririmbyi vraiment nakunze ukuntu aririmba, nukuvuga ubucuti dufitaniye ni burebure vraiment, kubera tumaze gukorana indirimbo zibiri zose ari ziwanje, nukuvuga ko mba narakunze style yiwe kandi aririmba neza, akwiye gushigikirwa. Je narakunze vraiment ukuntu aririmba, numva umenga tukurana ibikorwa n'ubu turacakora n'ibindi. Ubu indirimbo tumaze gukora ziri kuri wizking 257 official, yani ni tumaze gukora indirimbo yiwanje gusa, nawe arashoboye kundondera tugakora kandi indirimbo nawe yiwe. Je ndahari twarumvikanye turumvana turashoboye gukora indirimbo kabisa na nyinshi. Ni giki coza kibacanishamwo na wizking ga L King? Ni giki coza kikabacanishamwo na wizking? Ikintu gishobora kuducanishamwo nuko atonyumva, kubera ko ikintu ca mbere nibaza kugira abantu bahuze neza ni ibiyago, ukuntu bayaga, ukuntu bumvikana n'ukuntu bahuza. En fait iyo haje akantu katodohuza twogerageza kugakosora, mugabo iyo bon umva bita gusa sinibaza nuko bizonabaho ko bizotuma tudahuza muri make. Imbere ko turangiza kino kiganiro ufise umwanya wo kumubaza ibibazo bitatu wumva biri ku mutima, hama wizking amubaza nawe nyene ibibazo bitatu. L King. Kuri indirimbo kure hari izina ry'umudada wavuze hajya ko ntaramubona, uzomunyereka ryari? Ya rijya zina nashizemo ni nkuko nari gucagura izina rya tantine wawe cyangwa rya mushikawe nkashiramo rijya niyo ide nari ndosemo umwanya. Kumengo ndamaze mubona ujya ni tantine wanje ko tudasa nta n'unzi muri famille. Bon, ndakubaze ko utinya kumuvuga cyangwa yarakubujije, urukundo rwanyu ni gwemewe n'amategeko cyangwa wowe ntugwemera? Ya sinzi wewe wamubonye muri video ko nzi twakoze audio, hama ukambwiye ko wamubonye man ko twari codinze turi babiri, ko ata video twari ko turakora abo bamubonye kweli. Bon, turetse ivyo ndashaka umbwira ikintu nakugoye kuri rya ndirimbo. Jewe ndakugora ukore utaruri tayari kugikora, cyari ikintu nyabaki? Ya ujya munsi ikintu wanshizemo gukora ntari niteguye gukora,
wanshizemo ishaka ryinshi kubera nari nagiye kuri coding afise ubunebwe mugabo twarakoze tize mpaka turashuha amandirimbo irasohoka nawe ndiho kuvyerekanye n'ivyakozwe nta kimwe na kimwe wangoye kubera byose byari bipanze. Erikingi wari umuririmbyi mugabo keshi urakunda kuririmba indirimbo zikora cyane ku mitima y'abakobwa nibo bagutumye kubaririmbira canke woshobora kuririmba n'izindi ndirimbo? Bon ndashobora kurimba izindi ndirimbo mugabo urabizi mu bintu by'urukundo umuntu ababara cyane kurusha undi n'umukobwa. Rero iyo bamaze kuba babiri batatu bituma bacika intege. Muri make bijya bintu sindabiririmba kubera bankunde. Ako ndabiririmba kugira ndabereke ko hariyo umva ni nkuru mba ndiko ndaririmba. Ni nko kubabwira ati ndafise umudada dukundana kandi dukundanye uku. Bigatse bituma muri we agira ikizere yuko hari abandi bahungu bameze nka jewe. Niyo mpamvu ndabiririmba rero. Ya nukuvuga mu minsi yose waririmbye indirimbo imisi yose umaze kuririmba indirimbo zawe ko atana indirimbo nimwe atari y'urukundo nukuvuga zose uziririmba uri mu rukundo canke hari izo uririmba nta munsi n'umwe urigera uja mu mubabaro w'urukundo ngo uririmbe? Bon je naho noja mu mubabaro w'urukundo sinobiririmba kubera ko ninaririmba ko nababaye nibaza ko hariho nabandi bababaye ico genzo bandiko ndabasangiza iki kandi ari jewe nje kubakura muri uwo mubabaro. Niyo mpamvu bigoye ko ntazoririmba indirimbo nababazwe canke nababaye. Nzogerageza gufata burya buribwe bwanje ndabuhindura ndabushire muri mu buryohe muri make igituma umuntu ahinduka. Ya Erikingi wewe uri umuririmbyi kandi mwiza mugabo iyo muri music yawe harimo ubunebwe bwinshi kuko ndibuka ko no kugira dukorane nawe indirimbo nije nakurondeye inshuro zose. Wayi wewe utarigera unyereka ko ubugomba gukora uguma uri wifutse sinzi zizisore uracyumvise ikibazo ariko akoze cyane kumbaza ico kibazo ariko urambeshye burya wandondeye kenshi cyangwa nije nakurondera kenshi gusa wakoze cyane kumbaza ico kibazo. Nta bunebwe burimwe gusa n'ingorane tugena turahura nazo rimwe na rimwe tukazisengera dufata kanya ko kuzisengera kugira ntiduhure kandi nizo ngorane inyishira hagije ndibaza.